wavuka ngaha nyene? Amavuko yanje je nsanzwe mvuka muri province ya Ngozi, komine Busiga. Aha turi ku musozi wa Ruzibazi. So nsanzwe mvuka rero. Uko hakorera ibiki ko mbona kandi uracari muto ufite imyaka ingahe? Ni kuvuga je ndi umupapa. Abambona ngaha ndi umupapa w'abana batatu. Ikintu nsanzwe nkorera ngaha mu komine nziza yacu ya Mukike. Ndumurimyi kandi nka umurimyi mworozi. Wahaje gute? Kugira nshike ngaha mu komine ya Mukike nahaje muri 2006. Ndahaza ndi umwana muto cyane. Mfise imyaka 18. Ndahaza ari umuntu anzanye aje kundangira akazi. Hanyuma ibi by'uburimyi waje uje gukora akazi mu guhavura hindukira utunanje rero ngirambe umukoresha wanje rero. Ukoresha abakozi bagabo? Gukoresha ndashobora gukoresha nk'abakozi nka 30 bivanye n'agakorwa kaba kabonetse muri uwo munsi. Wewe watangwe uri umukozi w'abandi ubu niwe wikorera wiravye urashobora kuvuga ko wifise? Ni kuvuga jewe nshitse aha mu komine ya Mukike akazi nakoze sa kandi je nashitse nkora akazi ko kuragira inka. Aho hantu ndahakora cyane gose ndahaba imyaka 4. Sinahandi ngire amahirwe ni ngaha nyene ku mahano uri ngaho onye. Ndahamaze imyaka 4, muri iyo myaka 4 narataha muhira Ngozi nkongera nkagaruka. Mu nyuma ndavuga ati reka ndabe ukuntu no kwisuganya kuko nari naje mfise umwete n'ubwira kuko je aho nsanzwe mvuka ni hafi nyene ku ikomine y'Ibusiga. Abantu baho rero nka bose bakora ibintu vy'urudandazwa kandi bagatera imbere. Nubwo nari ino naguma mvuga ati ba bantu nasiga hariya ntibazoncishe mwijisho. Ntegerezwa gukoresha ingufu zanje zose. Nongera nsenga nkarabaye ko Imana yonteza imbere nkashika kwiterambere hamwe nduze nanje abantu batazoncisha mwijisho. Maze kuba maze imyaka 4 niho natangura mfise ibihumbi 70. Nca ntanguza ibihumbi 70 ndatanguza ibihumbi 70 mu kabutike ndakora. Maze gukora nk'imyaka ishika 3 turakorana madamu mva ko twari tumaze kuba babiri nayo maze kuronka uwumfasha. Madamu wanje aratombora asanga n'umudamu w'umukozi. Hama muri ico gihe turakora tumaze kubana imyaka ishika nk'ibiri gusa turagura itongo hectare 2. Tuguze itongo ringana hectare 2 turakora. Muri ico gihe hasharaba ibintu bitari bimeze neza mu bihe birenganye bya 2015 twabaha mu rutakara niho twari tumenyereye cyane. Tuca tugira ihungabana cyane rikomeye mu mutima kuko twaciye duhava hamaze kumera nk'ahabaye nabi cyane. Bamaze natwebwe kuko batatworohereza dusanga mu nzu. Tuca tuba hajya kuri centre ya Mayuyu tuhabaye. Turakora mbwa dukora bidashemeye ko twari twinje mu bundi buzima tutamenyereye imwe akarere tutamenyereyemwo. Dusa rero nkuko bisa nk'ivyase turacumbagira ducumbagiye. Jewe ncamvuga ati rero ko vyanse ibya butike ko umuntu yohomba agasubira mu buzima yahoramwo. Cangura imoto ndagura imoto nguzi imoto ndayikoresha. Mugabo ndayikoresha iyo moto arakazi ntakunda nkagenda hariya muri Gwibaga njanye nk'umukiriye nkasanga nicaye nagize ubunebwe. Mu nyuma kwana isanzwe ndumurimye nkiri ngaha nararima. Nkarimira hafi muri imihana yaha tukarimana n'abantu. Ico bita uduserege usanga nk'amare 10 aha muri imihana yose kuduga hariya hakurya hose ahangira nta muhana ntarimyemwo. Hariya hakurya hose nararimiyeyo. Aha nta muhana numwe ntazi ngiye ndadondagiza. Aha hose nkarimayo nk'amare 6, 10, 20 turimana n'abantu. Dushitse ku isoko rero urumva ko byaciye byanka biracumbagira. Bicumbagiye urumva sinari kuva imayo nkaza kuri mino nkasanga ni kure. Nkora akazi k'ikimotare. Akazi k'imotare karangora cyane kangoye niho nahura n'umuntu twigeze kuba dukundana cyane. Uwo muntu ambera umugisha turayaga ambaza ati mbega wowe ibi bintu ukora by'ikimotare bimeze gute? Ije ibintu sindabiryohererewe kandi ifise moto yiwanje kandi yari nshasha. Ati kubera iki je numva ntabiryoherewe ati no ukundika iti je kintu nkunda narimenyereye no kurima. None ntukirima tisinkirima nta mutahe mfise. Ati byagenze gute? Ndayimubariye ni nk'umunsi w'intibagiranwa kuri jewe kuko
ashonje kandi ifise moto nkumva nyotewe kwera navuga ati ndondera uburyo ndakuntu no kubaka ngwane nubake akazu aho hantu nzocume vyanka umuryango narawushizeho niho yambaza ati none ukunda iki je nkunda kurima atukunda kurima tego woronka ahantu urima tego no haronka ati sawa tone afise umutahe ati nta mutahe mfise tumutahe mfise nayo maboko ubona ati none bimeze gute namati jewe burya vyagenze ukunuku naraguza ahantu nguza ahantu mpejeje guhagura heze nk'indwi turabona ivyaciye biba ati sawa tigenda higaho ahantu ho kurima nca ndagenda ndahiga ahantu ho kurima ndaronka hegitare ndose hegitare imwe ndamati nayirose araza arayiraba aje arayiraba arambaye ati aha hantu tanu ntiho bibiraya yari isi canze umusenyi arayikobagura tanu none ubona aho bibiraya tanu ho bibiraya cyane gose ngakumenga hari umusenyi toya acarazana amase arazana imbuto jewe umutaye nari mfise kwari nko gutwara abakozi bakarima nkongera nkakurikirana umurima kuko yabakuru urumva yaba hariya ku ruhororo kwikaburimbi nanje nkaba ndahegereye turakora dukoze dukorana neza Imana irahezagira ciyo gihe hegitare duca twimbura itoni 21 y'ibiraya vy'amakoso kuko hari mu kwezi twimbuye mu kwezi kwa gatatu ivy'imbuto ntitwabihaye agaciro cyane ko keshi imbuto zo muri uko kwezi usanga atagaciro dukunda kuziha nko mu misi yaheze ko wasanga atana mahanga arahari dukora itoni 21 dukora itoni 21 araryoherwa kuko tukiyaga we ntiyumva neza hari gihe yibaza ati umuntu kuko ashonje kuko bimugoye ti yo barika agomba gusaronka akazi tuca turakora ico gesha dukora ihegitare zitatu dukoze hegitare zitatu jewe ndabona ko ndiko ndatera imbere biko biraza ni namaze kubaka ha hantu na hubatse ari hakazu keza kamabati tumaze gukora mu hegitare zitatu je nca ndatangura ndaronka udufaranga ico gihe dose udufaranga nca ndaronka ndava ku moto ncangura Probox nshasha ndayiguze mugiye moto nkaba nari ndayifise mugaye mahera nguze Probox nshasha Probox ukuye muri vya biraya maze kugura Probox nshasha nayitumye hanze ndayituma abagenzi biwe bayishikanya bacambira ati burya rero twakuzaniye Probox ntoyi ngo yimote ntoyi ngo MP3 ati rero mukike ntiyo hashobora ati kubera hari binogo binini tukazoyiha abashoferi twazoshiramo ibiro 300 y'ibihaya n'abakiriye canka 400 tizoshimera nabi candagira ubwoba kuko yari nk'amahera ya mbere ntanguye kuronka meshi miliyoni 14 Probox ari kigugu miliyoni 13 iyo Probox ishitse candabwira ati rero iyo Probox ntimushire mwibarabara ntimuhirahire mushire mwibarabara ndaje kuyiraba ndagana ndayiraba barayimpamwe umunyenga turayitemberamwo candabara ati rero jewe numva ubwoba iyo Probox raba ahantu mushira mwugarane mwe muhiga umukiri muzompamagara nza gutora amafaranga je nati bacha babigenza uko nyene mu nyuma bambwira ati rero bya Probox kwera ifise ya moteri into twabuze amafaranga none bari kwayigura ngahe turi kwayigura miliyoni 15 miliyoni 15 teyego tisaba ni muyatora bacha barayatora cyo barampamagaje ndaza gusinyira uwo muntu nje kumusinyira nca ndaduga nduze ndiyumvira ico kintu nakoze ayo mafaranga miliyoni 15 ndakibura ndiyumvira ndakibura nca ndangura impeke ndanguye impeke nca shira mwirya soko yari iheruka kuzura shize mwirya soko ndagira amastoke y'impeke ibintu vy'impeke rero hari ukuntu babyinika mwese murabizi mu munyota bakacaja kubirongera mu isoko bagiye kubirongera mu isoko hariho ibitwagwa mu isoko hariho ibiribwa n'ingurube hariho iby'abakozi biba hariho bajya bagiye gupima kenshi ntibaguha amahera abona bo bazani bagaje n'inki bagapima akazara guha amahera ari uko bahejeje kugana ndahagirira ikibazo ya mahera ndasubira kuraba ukuntu no yegeranya ndayabuze mugo burimye ntahagaritse murindi nagumye ko burimye naho nabwira wa mugenzi wanje ndamwita databuja nubu ati databuja tuburya je vyarangoye terega ya mahera burya sindiko ndayabona acara twenga ati burya rero haje waragize ingorane nase kubikubuza taye wagiriwe amahigo uronka amafaranga timunyuma usubira kuyasanzaza taye rero wagiriye ikibazo ati none ndabikore gute atireka ko turi mu kweza ibihaya n'ubundi tireka turabe ico twokora ati none uyumviriye tije ngomba ko wongurana amahera tihamugiriye tikumbwiye ko ntazosubira kuyasanzaza kandi naje nkaba mbona ko bica bintera ingaruka mbi atireka ati ndabahantu nugura agaprasera burya muri komine yacu ya Mukike keshi ntibagurisha amatongo kuko biba baragurisha nk'amatongo se nayo kubura ico ndayakoze naca ngura
ico gihe yare bambe hegitare yagugwa miliyoni 4 nego cangura nk'hegitare nka 3 njavuga ati rero kampiga ahantu nogura inzu nca ndagenda ati sawa tigenda higa ahantu gura inzu tijeyo nzoguha amafaranga atarenga miliyoni 15 kandi zo miliyoni 15 nzoyaguha ati ntagire n'undi muntu wirirwa urabiyagira wiruhisha twegenda higa ahantu ugura iyo nzu ati sawa murakoze mudamu wanje ndayimubarira uwo mudatabuja wanje imbere yari ico gihe hari n'umusore nta gwandiko twagirirani ndagenda ndahiga inzu ndayihize nca ndayironka ku miliyoni 35 miliyoni 35 nca ndafataho nari nshashira kwizo 15 yarampaye nca ndagura iyo nzu uzi iyo nzu nca ndaza mu mirima twaye dufise cha turasoroma cha turagirirwa ibakwe ico gihe hariho nk'iye gitari twe dufise shivamwe itoni 16 cha tugurisha igihumbi nabiri nca ndamwishura cha bigenda neza nca mbandanya kuri wa murindi tuguma dukorana neza mu nyuma rero igituma nk'ubu nkibishima dukoranye bure hari hageze aho dusa nk'abagaburana gukora umwe agasa nk'uwikorana uwundi agasa nawe nk'uwikorana nk'ubu bunyi dusangiye hegitare imwe twacafise hegitare imwe dusangiye n'ubugenzi n'ubucuti mugabo keshi hakuru nk'ubu jewe ino ndirimana kuri uyu mwaka uheze ku mwaka uheze narimye hegitare 5 nazirimye ngaha muri Mugamba zo hegitare 5 ndagirirwa amahirwe ndazimbura bigenda neza ndavyimbura birashika ku isoko bitanyagiwe cyane bugi kibazo dukunda kugira ino keshi mu ruhombo rwo kunyagiza ibiraya tunyagije ibiraya twaca tubura ngene bigenda vyihuse kweri barabara bajya yononekaye kandi gihe tweza nk'ibiraya bikaca binyagirwa ukaca usanga nk'ibarabara ryo yononekaye ukaca usanga ntibigenze neza mugabo turabakengurukira cyane gose kukigoro muriko murakora ko gukora ibarabara n'ibintu biboneka kandi bigaragara hararemwe n'inguvu zidasanzwe n'abene gihugu tukabibona naho vyagiye vyanka hama ndose dufaranga n'impejeje kwimbura uturaye ndavuga ati nubundi ko ntomboye nkagirirwa aya mahigwe sinosubira gusamara ku mahera kumwe na samara mbere nsubira nja kugura ngura prasera irimwo are 4 kwera naguma nifuza ko noronka najaga prasera gasa nakagutse nagura prasera irimwo are 4 ndandayikorotira ndashirako protaye nziza igezweho ya 2 miliyo uburendi ngaha nagarutse gupambana ndabe nirici naryo ko hari kindi kintu nzohano ikintu ntategereye neza igihe wowe yazanye amahera nawe uzana amaboko mwejeje mwagabura gute hageze ko mushora nkobo tuvuze tuti nko ibice bingahe kwijana umwe yatwara sa uwo muntu je novuga yuko yabaye nk'umuvyeyi yambere nk'umuvyeyi no kuvuga keshi harige natombora nk'hegitaro na keshi yera harimo nk'imiliyoni 7 harige natombora nkasanga mfise nk'imiliyoni 2 duharuye nta by'amaprusa ntaje twakorerako kandi bikubaza kubera hari ibyo amazi iminsi ndiko ndahanura nk'abakozi ba leta ndabwira nti burya hariho abantu bafise amatongo bafise n'inguvu zo gukora mugabo kubera batagira mikoro yo kugura amase n'imbuto zirobanuye usanga bimbura ubusa kandi birirwa bararima hariho umuntu nawe afise amahera yari gushobora kuyazana hama barima bakarima hageze kwimbura umwe agatwara ku gice yazanye ubundi ku gice yazanye ngirango rero ako nakarorero nce numva aho ivyo vyabaye kuko ndazi yuko hariho abagavangoya ngo sanga ngo aranyivye caye akabiki hari n'abantu batinya kurima hariho abatinya kurima ngo nta kirimwo bakubwira bati guhamba imbuto nje guhamba amahera hajya uravye ino umurimyi no mukozi wa leta ninde ubona afise akarusha atari nk'umuntu w'umusirikare nko ngamwe komine yacu nziza mukike baragiriwe nk'amahirwe akava hanze akagura nka Praseri Bujumbura ndazi nk'abakozi ba leta sibeshi burimye nibaza ko bwo bukiri hejuru cyane gose uburimye iciza cyabwo hoho twese ababikoreramwo turazi yuko ubwa mbere nkuno mwaka urimbuye ayo mahera ukuyemwo urayakoresha iki wundi mugambi mugabo hahandi wakura mu mwaka uheze hagoma hazana umva wewe ubufise hagoma hazana amahera hanyuma ayo mahera aje ukayakoresha iyindi migambi abantu benshi rero barakunda kwirengagiza ibintu bijanye n'umwimbu ibintu biza n'umwimbu
kuko uri umukozi urindira ukwezi ko guhera, iyo ukenye uja gusaba ideni, mugabe iyo wikorera utwawe usanga uraziganya bikanakunda yuko uziganya. Ariko rero turabe turiko tugira ibiharuro. Wowe wavuze ko waje mu 2006 waje ufise ubusa, ni ijambo rimwe nta mahera wari ufise kuko wari uje kuyarodera. Kuva mu 2006 gushika uno munsi haheze imyaka 18. Haheze imyaka 18. Uravye rero mu myaka 18 ingene waduze, ubu nko mu yindi myaka 18 ubona uzobugeze wiyumviriye, kuko we nabonye ko wari ufise imbona kazoza. Urumva waravuga uti jewe nzoruhuka shitse kuri iki, hanyuma urita ku rutare kandi urashika, urabona aho ushitse. Mugabo iminsi yose mu bijanye n'iterambere ntiwigera uhagarara, uguma utera iyindi ntambwe, kuko urakeneye ko abana bawe nabo bazomererwa neza, bavuga bati twaravyawe n'umuvyeyi. Wewe nk'ubu wiyumviriye mu yindi myaka 18 kuko urumva umutahe wahereyeko ko ari ubusa, ubu rero afise umutahe uhereyeko uraba. Je nk'ubu ndiho ndaraba nongera niyumvira, hariho muciri hera hari umuntu yigeze kuza kuntembera ngaha y'umujournaliste sindana mubonye, turatera inkunda mbwa ati je nko kubunyi ikintu nipfuza, ati ndipfuza yuko mu myaka iza iri imbere abana biwanje nanje bazoba biga mu mashure meza ateye imbere. Nkifuza yuko nzoba ntaha nanje ahantu heza atari zango izinye ntubona twubaka ku munsi ku munsi. Nkifuza yuko nzoba mfise ikinyunguruza imodoka yiwanje nziza, umudamu wiwanje ataciruka cyane nkuko ubu yiruka, arashobora kwiruka avuga ati sije mbone cyo harageze yiruka, mugabo avuga ati ndafise aho mvuye naho nza gutaha shikira. Ico indacipfuza cyane gose kandi ndabona bizoshoboka, ndafise icizere. Hama ndashimira cyane nka nyakubahwa musitanteri wacu kuko yaradufashije cyane gose, burya tuba twaramaze gutera imbere cyane gose mu Kike. Yaradufashije cyane gose, arahimiriza aba bantu bimukike yuko boza baratanga ibintu vy'inyuvu tubirima. Burya rero tuba twaramaze gutera imbere, twararenganye. Nukuvuga aho mu minsi yahera twararonka nayo mahera ukabura ahantu urima. Nk'umuntu naho mbwira ati ndaguha miliyoni n'imiliyaridi turima aha hantu, ahubwo ati nticokunda kubera inka zitoronka aho zirisha. Mugabo musitanteri arabahimiriza, arakibumvisha neza ati mutegezwa kuza muraraba ukuntu mwotanga izinyuvu muzirime zigira ico zivuyemo, kandi yarakoze cyane gose. Ubu twebwe turiko turatera imbere, kandi n'abana babo batama bene izo nyovu none beko baratera imbere, benshi barabizi. Hariho abantu bafise inyovu zicaye ngaho, ugasanga hariho umuntu akubwira ngo je ndatunze ngo mfise igikumba ngo cibiti vy'inkaratusi. Inkaratusi ihegitare 4 z'inkaratusi, amahera uzoronka mu myaka 10 nubusa ku mahera woronka mu myaka 10 urimye ibiraya, urimye ibigori. Ari abantu rero bicara ku nyovu ngo baratunze, naho ntarakimwe batunze. Rero nico nabariko ndakivuga, abantu bafise inyovu bogira, hakaba abandi nabo bafise amaboko bakaheza bakumvikana ingene bazogabura, kugira kuko ubu Burundi ni igihugu ca mbere dushobora mbere mugasanga ivyo kurya turabishora hanze byose, kuko nubu ndazi yuko naho nuko benshi babicisha mu binywabi, ndazi ko bija hanze. Rero umunsi tworima izi nyovu zose, urabona ngaha bose baravuga ko ikomine ngaha iteye imbere, mugabo haracari inyovu nubu, haracari inyovu. Nimwimve rero igihe inyovu zose zoba zaheze, muzosanga ngira ngo abari Bujumbura bose bapangiye abanyamukike, niko ndabibona. Urumva rero wewe urafise iyo mbona kazoza, wohanura iki abandi bacicaye bavuga bati jewe kugira mbeho ntegezwa kuzokwizera mu maboko y'abandi? Nukuvuga abajene bose bo ngahaye mwikomine ya Mukike nka benshi barabizi, nta bintu birebire baba bagihanurwa, barabibona. Nukuvuga bumvise ko nk'umuntu kanaka yaguze nk'agaprasera ahantu, nabone barumva iyo ako gaprasera kazananye, ugasanga none barafise umwete gose n'ubwira wo kurima ibiraya. Nico ituma ntokwirwa ndavuga ngo nobahanura kurima ibiraya cyane gose, barabizi. Ni benshi ngaha amaze kubona yuko barima, bamaze kurima hegitare 2
bariko baraduga cyane gose ku mwete mwinshi. ndibuka naraje ngaha niko nabwira nti ibi vyatsi bitaribwa mutabihinduye ngo bibiribwa mumenye ko inzara izokwama yabafashe ibisi yose nico gituma mbere shimira abanyamukike kubera narababwiye ndabaha impanuro baravyumva kuko bwa mbere nizo nka nta niritiro yakamwa imwe none uno munsi ndiko ndumviriza bambwira bakama amaritiro 10 nagaho ubu barakama mugabo kiya gihe mbere mwe nakarakaryo abantu bacabona kenshi umuntu aragira ubwo bayica atarabona mpora nkunda ndiko ndigisha gufata ukarorero kuko burya utagira akarorero ufatirako nta na hamwe uja hariho ikintu namaze kubona iyo umuntu ariko agira urugendo uko yigira kure yaho yahoraba ntababoni yari ko araja acagira ubwoba bwiyaja kuko atahabona akipfuza hamwe yava kuko kugira urugendo uraruha erega uri ku rugendo uraruha rero hariho igihe nka jewe ndumusoda nzi turiko turagira ivyigwa vy'igikomando niho ugenda ku mugozi hejuru ugashika hagati ukaruha ntubandanya ntusubira inyuma twari dufise abigisha gito bajya bigisha urumva avuga ati bandanya warushe subira inyuma warushe ngo basikoroka rero rekura ukoroke rero abantu benshi baragira ubwoba bw'iyo baja iyo ndiko ndatabororero mpuranja mvuga ku banyisirayeli abanyisirayeli bavuye mu Misiri baravyina barataba kandi baremerewe nabi mugabo kubera urugendo rurerure harateye igihe bacavuga bati twopfuma twisubirira hahandi mu Misiri ngo turibuka gw'ivyo twarya ukumva yuko kandi Imana yarababwiye bari kumwe n'Imana kandi bayibona babona n'ivyo bacishije bwo bikomeye mugabo uko bigira kure mu Misiri niko bahakumbura burya rero n'ubu turiko turavuga tuti umwaka wa 2040 hazohameze uko hariho nk'ubu hariho ivyo mpanda babwira nti nimwibuke ingeye twari tumeze mu 2005 raba none uravye umutahe twataguje mu 2005 tukaraba uno munsi umutahe dufise ubu mutahe twowuvyaza uwundi musaruro kuko aho twakuye ivyo mu 2005 gushika ubu haracariho ntawe haraja ubu turema hashasha ni kuvuga yuko ukibona uti mu myaka 10 tuzoba dufise itunga lingana nuko kugwiza nka 10 nta mvuze kugwiza nka 10 mbere mvuze bikeyi kuko raba mu myaka kuva mu 2005 tumaze imyaka 19 uravye uno munsi itunga twari dufise mu 2005 rimaze kugwizwa ko inshuro zishika nka 50 none iri tunga dufise uno munsi nuva duhereye ahoroshe ubu nta mushike ko kare twari turi mu mushike uno munsi ntituri mu mushike aho twabikuye haracariho no kuvuga yuko mu myaka 10 dushobora kuba twamaze gutunga kugwiza inshuro nka 30 mugabo kugira tuvyumve nk'umukozi wa leta kugira yumve yuko yovuga ko je ndagiye kurima biramwankira kabisa naje bigituma ndabivuga kandi nteri intege abakozi ba leta kenshi nuko jende umuntu mfise ishari mugatari rya shari ry'inzigo je mfise ishari ryo gushaka kintu ciza ico yawe n'abarundi muramaze kumbona no Burundi ndavuga je ndafise ishari bwo kubona uburundi ari igihugu gihagarara mu bindi bihugu bakiyumva ukiyumva nk'ubu je ndaryoherwa ntumvise abagwaruka go mu bindi bihugu ruvuga ngo natwe gute natwe twomera nk'ugwaruka rw'i Burundi gute muhora mubona iyo baje novuga ufise ishari rero ico gihe je hari ikintu kimwe nzi nta muntu numwe Imana yaremeye kuba umukene nta numwe burya nta muntu numwe yaremwe ngo agire ingorane burya ingorane keshi nitwe tuzikwega hazi inyosha mbi muri twebwe nyene tugakwega izo ngorane nkobo wewe uhejeje kuduha icigo abari ngasi nzi ko bacumvise ikintu citwa umutekano muke urumva ko yasubiye inyuma mwumvise iyo yarashitse muguburuhiro asubira inyuma mwumva ko yahuye n'ingorane nka nicigwa ukavuga uti basi tugume tufise itekane hanyuma turonye umwanya wo guteka umutwe twese rugatekeranira imitwe no kuvuga yuko rero jewe ndabwira ishari jewe ico gihe nahembwa amahera makeyi cyane ndavye umugenerale muzimu hembwa 92 mugace sinagiye kuvuga ngo nje kugumuka ngo ngire greve yegere navuze none iyo leta yakura umva nace ntangura kwiyumvira je nariyumviriye no kuvuga nti je nganda bihereje kurondera ubuzima bwanje nzoca ntera imbere mbere nari ngeze
kugwego nagira ndabihebeka mvuge nti je ndavuye mu gisoda ndagiye kwikorera ivyo wanje nta numwe azondusha itunga hari nuwo nigeze kubwira nti wewe naho uzokorera leta tuzontagagura imodoka mugamaze kuvyiyumvira sinzi mutima bweranda nawe yaciye aza ati mbe we ugiye kurondera ivyiza ugira utunge nkavyumvamo ndiko nyaga na jewe nyene urumva hariho shetani turiko turavugana na jewe umuntu ari kumwe na mutima bweranda muga bose bariko bavugira mu mutima wanje havuga none ko utwo twiza ngiye kurondera kuko jewe imbere yanje nama mbona itunga gusa je nta kibi mbona imbere yanje hanyuma none nogenda n'ubundi akagenda ninda zosigara cugiye butekana igihugu navyo bindi ngiye gukora bizoca bipfa byose bizoca bipfa kuko ntawe uzoba gicugiye igihugu cavuga nti none sinshobora gukorera leta nkongera ngakora ibyo bindi navyo bishaka kunteza imbere ari ingeso rero yari yarabaye mu gihugu cy'u Burundi ngo kirazira gukora ukindi gikorwa ngukorera leta kigara cyo caraduteye ubukene mu bintu vyaruteye ubukene kukubwira yuko ngukorera leta ngo nta kindi ukora igihe hariho umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ngo kwiyungunganya bacova ko kwiyungunganya ari kwiba bace buba ngo kwiyungunganya ngo nukwiba mbere nibaza ko ariho abantu batanguriye kwibira igihugu banyonora kuko bo bari baza kwiyungunganya no kwiba ntibumva ko uri umukozi wa leta ushaka gukora ikindi gikorwa je rero ico gihe ndavuga none jewe mpembwe 94 nce mba mu nzu mpanze 80 none abana nzobagaburira iki nce ndafata ingingo je nahereye ku nkoko nkeyi zinyama mbona haravuyemo ikintu ndavuga nti bwabo ndibirimwe mugabo nkuko nawe wahuye n'ingorane naje nagize ingorane uwo twataye gukora ubwa mbere yaciye nyiba byose arigiye nari ngeze ku miliyoni 4 mugaca aranyiba byose asubira guhera ku busa mugabo nabonye ibanga bugira iciza rero hajya nawe naho wagize ibibazo wari bamaze kubona ibanga yuko bishoboka je ndazi yuko mu nyuma nazanye inkoko ndazorera muhira imbata inkoko n'inkwavu ncamfata ndima mu rugo kugira sinze nsuma imboga no kuvuga amahera nahora nsumisha aca bagabanutse ku bice birenga 80 kwijana ico gihe rero ncanaduga kuko abana nsanga barafungura inyama imirete byose biva iwanje gusa ico gihe nca ndafata nanje ideni fashe ideni niho natawe kubaka inzu mbere ico gihe ariko kandi nagumye niyumvira gushikaho nanje ntangura kurima nkose mugama herana kwemwe bwa mbere je naciye nanje kuko naje nahereye ku biraya naciye ngura itongo ayo nkuyemo je nk'ubu rero nuno muzi je nimbuye ntegerezwa kuraba ayo mahera ko ndayashira nk'ubu jewe mbona kazoza yaje ndavuga ntegerezwa kuzobona afise hectare 100 ziwanje ndima atari uvuga ngo ryatongo ry'abavyeyi itongo ry'umuheto wanje kubera iki ndabona mfise hectare 100 jewe nibaza ku mwaka kwinjiza muri yaridi je mbona ari kashi kandi abantu benshi nkaho baca batwega ufise hectare 100 kugira muri yaridi gaha mu Burundi nubusa nkayi mukike ho imukike nuko mutagurisha amatongo naje noje kugura itongo ngaha none mwarakanuye mwace bubona yuko ari zahabu kandi ni byiza cyane kuko aha imukike ndaharavye ufise nk'hectare 10 ukiha mu myaka 5 waba ufise muri yaridi wihaye umugambi neza kuko ayo mahera ukuyemo ucakoresha ikindi ayo ukuyemo ukoresha ikindi ico kindi naco kizozana amahera hahandi wakura ya mbere agumaza burya abantu iryo baga kandi je ngo badarisubiramo abantu ntibaramenya ko wakuya ya mbere atawo haba haroye ayo ukuye ukoresha undi mugambi ni nka kujya mpora ntwenga abantu nti kufata amahera gutya inoti ngo wubake inzu burya barubujoje inzu yubakwa n'ideni kuko inzu ntahija wewe ufise ajya amahera wo kubakisha inzu genda uyakoresha umugambi uwo mugambi abari uzokubakiriza mugabo hari ababona amahera akumva ko atakindi yo yakoresha atari kubaka inzu ngira ngo kubera abantu babavuga ngo ntibuce uno munsi buraca rero nico gituma amahoro aratuma ibintu bigenda neza ngaha narumvise ko hari abamaze kugura impango nkuko babivuze mugabo wewe numva ko hari ikindi kintu kinyoheye burya abantu mwe muza murige yo muntu ariko aravuga mwumvise akantu yavuze ngo muri commune yacu nziza ya Mukike muga mwumvise yapfa n'umunyengozi muga kubwira ati muri commune yacu nziza inkiki
ni ikintu cyo gukunda igihugu rero kuko iyo ushitse hose ni wanyu none je mparanumva ngo wahukuye ibondo uhita iwanyu ese rumva rero niki kintu cyo gukunda igihugu gutyo akumva ko ari wabo aho umunyamukike nawe ashobora kuvuga ati ingozi narumvise akantu noje kugakorerayo nanjye cyantera imbere ashitse ingozi ashavuga ati aha muri iyi ntara yacu nziza ya Ngozi ivyo byose gukunda igihugu uca utangura gukora kugira ngo erega none nkubu ntimubone ingene tudufoto two ngaha dushajije ega igihugu turiko turavuga ngo 2040 ntimurondere nabene igihugu bazoba bashajije naco nyene gishajije uravye imirima aho ucubona amenga uti none bwa bundi buraya baturushije iki ahandazi yuko baza kubona aya masanamu bari muri diaspora emwe ntabura 10 baca bapaga gutaha ati bwa bundi wacameze uko mugabo nko mu ndwi yahera bavuga ngo ni mu muriro udahera uburundi dushaka n'uburundi bushajije abarundi iyo bakoze bakimbura bagashora amakori n'amatagisi acaboneka duca twubaka ya mabarabara niho je ngaha igituma nk'ubu mukike ndabona ko bizokoroha cyane kugira ibarabara kuko abanyamukike murashaka gusanga umwe wese afise imiliyoni nka 50 zikoresha erega ubu bariho none ucibya kugura urupago ntiwumva none ucugira umugore agira kabiri urumva ayo mahera urondeye iyo yajana hazotera igihe rero nizo mpangu uvuga uti nta kirimwo hanyuma dutangure kuvuga tuti leta tuyigira tuyigurane twebwe mbega iri barabara tworigira ikaburimbi amahera ntazogaruka bakaturiya kuko erega iterambere ni twebwe nyene hagira hariho abantu bazi ngo leta ngo izoza kudukorera iki ajya amahera leta izana yavuye hanyene ava muri twebwe nyene ukavuga ngo leta niwe wacikoreye mugabo twicaye ayo makore n'amatagisi ntibizoba hariho ingwara yitwa gusega ndabivuga gusega kugira bidutera isoni ndabivuga gusega ikintu citwa imfashanyo burya imfashanyo ratwishe urumva baratubwiye bati mwebwe leta ntimugire ubwoba ngo mwabuze amahera gukoresha muri uwo mwaka turaza kubafasha umuntu rero gufasha umunsi umwe arigira agiye ntumenye iyure ndibuka mu 2006 na 5 hariho umugambi wari uhari witwa ngo food for work ukaja gukorera ibarabara nabo rero bashaka yuko ukorera ibarabara kubera bari bafise imiduga babagira neza bakugaburira bari bafise imiduga ukaja guharura kugira bace heza umunsi urinzi nabarigiriye ntanzara mwabonye 2007 irya yavuye gaho rero ibintu vyitwa imfashanyo birashobora kukuroga mu mutwe gushikaho wumva ko udashobora kubaho utarose udakozwe mu ntoki ahantu muramvuga nti abarundi uzabumva bariko bavuga ngo amadevize ndabajeje nti muri mwese ninde arigira yimviriye amadevize yahora apfa nta numwe hazi yava mu mfashanyo muraze kuva mu 2015 baciye bahagarika imfashanyo none mugomba mve aho murero abarundi bari gucavuga ati sha bwa bundi twari twararozwe reka turonde ayo madevize bazana twe ntitwoyironderera ubwo nyene nkajya bose abarundi bavuga bati ho ayo madevize twayihabwa muga kubera gusaba cyane ntusubira no kwibuka nk'ubu twese tubonye tuti bwa bundi yava mu mfashanyo none tweho ntiturabagabo twe ntitwoyironderera uco vuga uti yarangahe baduha ku mwaka yangana uko angana n'amafiriti y'ibira yangana iki aho nyene none gende Bujumbura kubona ubunyene n'umuvye yaguriye amafiriti yo mu Bushinwa yaguze no muri yenda yaguze Bujumbura kandi nibibira yagiri none kuja kugura amafiriti yo mu Buhindi no mu Bushinwa aya ntitwo yakora turagira amafiriti natwe tugashora tugaca tuzana ayo madevize turondera iki gitoro naco twifite kugira tuce tugura ico gitoro muri ayo mahera rero burya nivyigwa mwene ibi nivyigwa nibaza yuko nk'abantu babonye mu kike abantu baba barabayizi nko mu 2010 bakayibona uno munsi ni cigwa barose genda ndazi ngene hari hameze mugabo uno munsi ukahabona none ntimwumva uburundi tubona busuku nta kuntu mu myaka 10 bwo babusa ukundi nega nitwe tuzobukora aya mabarabara rero mugagenda afise icizere ndavye ibikorwa ngene abantu bariko barakora nkaha je ndiko ndavuga nti mukike ni mu bambere batanga amatagisi kuko barashora ibirayi
kubera iki tudaca tuvuga tuti naho hace haba mu bambere tugirira ibarabara ribe ryiza kugira ngo baronke nk'ubu urabona wahejeje kuvuga uti ibarabara nimwe mwabimbwiye muti twabuze aho dushorera kabisa naciye nihuta mugabo nk'ubu urabona ntirirahera twategeza kuba twarihejeje tukaja ahandi muga rero ivyo byose biri muri bwabonebwe twahoramwo nkaba nizeye yuko bizogenda neza nuzeye n'abamenyesha makuru nimwe muri kuba abambere mu bateza imbere igihugu mwebwe hajya nimwe novuga nimwe mugira isoko nimwe mugira isoko y'ivyo twimbura nimwebwe musoma ibinyamakuru vyinshi mugabo arasanga abamenyesha makuru badasoma hariho batazi kurondera inkuru mbere baca bavuga n'ibinyoma ugasanga n'umuntu yagiraze mu Burundi aciye asiba kubera ikinyoma cy'umesha makuru ariko namwe mwiterambere nk'ubu iyi shusho y'u Burundi ibi bikorwa barundi bariko barakora nivyo bamugurisha kugira ngo hariho abanyamahanga bafise imitahe yabo babuze iyo bayajana iyo babonye rero mu Burundi ko hamera acavuga ati ndagiye i Burundi ndabonye ko hamera nuvuga nk'ubu ni mwebwe bamuzaniye isanamu mukavuga muti abarundi uzanya amahera mu Burundi urunguka acafata umuriyoni w'amadolari yarafise agaca yazana mu Burundi acavuga ati ni muri mibiraya je nzobihingura ni mukora iki je nzohingura abarundi bagaca bakora mugabo muterekanye ko abarundi hamera bafise ivyo azohingura aha ntagenda ataje mwumva none wa mutahe uje amenyesha makuru rero namwe bwe muri imbona kazoza uko igihugu gihinduka namwe muze mujane ni ku igihugu kiriko kirahinduka nk'ubu hariho amenyesha makuru wosanganije nabazanye rega handiko arazoguruka Burundi shaka mu mperekeza mubone ingene Burundi busa kuko hariho abatabuzi none rero namwe bwe amenyesha makuru ni mukora isoko y'u Burundi hamwe abanyamahanga bona bati haramera yega nimwaba uno munsi muvuga ngo turakenye uno munsi hararutejo muga nk'umwerekanye muti raba ingene twari tumeze mu 2005 je ndakunda kuraba iyo foto uko ndayifise muhira nditwenga murandaba hariho muzungu umwe yigeze kuza mu 2005 turajana mu muryango iyo foto twafotoye yaje no mu mparanja ndayimwereka karabagorora ngo yarinde kuko twari tumeze nk'udusanamu muguno munsi twateye imbere none ni kubera iki umenga hari habagumana ishusho mu 2005 ni mwagitiwarize muvuge muti ishusho y'uno munsi Burundi uwuguruye internet asanga hariko ishusho y'uno munsi muguno munsi hari umuntu yuguruye usanga ari yo mu 2015 usanga bariko berekana abantu bari mu manifestation umunyamahanga acavuga ngo ngo bari mu ngwano reka nsibe tuza turahindura tujane n'ishusho y'u Burundi ni habo no munsi hari inzu 10 z'amabati zubatswe tumenye ko zubatswe hariho abatabimenya harejo nari ndiko ndavuga nti nkubu hariho abantu batazi yuko nk'ahantu mu gisyo atarobine y'amazi yarahari mugabo nagiye mfuma ndahashira forage turagira amarobine bayabonye uno munsi umenga nayo mu 2005 hajya ucubona uti bwa bundi ahantu hatari hari amazi uno munsi hari amazi ahatari amatara uno munsi hari amatara ico gihe ubibonye rishusho y'uwo munsi ucumenya ko izoca ivyara iyindi shusho abeje bakuru kari erega nimwe bwe muzodufasha kugira dutere imbere nukwerekana yuko aho twari turi tutakihari iyo shusho ya kera tuyifute tusigaye tubiraba mu kahise nico ituma nubu ndabasaba kuza murafotora ko ndazi yuko mu 2040 ubu Burundi nta uzobume mugabo condition imwe ibisabwa ko atamudugara ruba twese tukagumya umutima ukavuga uti none yego uno munsi ndabuze igitoro cyo kugenda aho nashaka kuja mbega mu 2008 nari ndagifise nta nakaduga wari ufise yuvi ugaca wumva ko woca uhagarika vyose aho wavuze uti none aho narindi ko mwenga ndi kure yaho aha noca ncika inkokora ahubwo tubandanye nivyo tubura tuzobironka tukumva yuko tuze turafuta ifoto ya kera tuzani yubu ibindi tusiga tuba tuti nakahise rero ico gituma abantu kuko burya abantu bakwega umudugararo n'abantu bamaze kumera nk'ivyihebe nova n'abantu nabo nyene biyakiriye
babona umenga ntaco maze ntaco nzovamwo nibo usanga bazana umudugararo umugabo iyo wewe wumva ko ufise ingoga mu mutima wawe ukumva ko umerewe neza nta kibuza yuko ubwo nyene uca utangura kubona ejo heza mugabo iyo wabaye cihebe ubone ejo habi nico ituma rero twese twogumye umutima tuza turabiye tuvuye naho tugeze wewe musore musitana je ndashaka yuko nawe wagira ico tubwira wagira ico tubwira nimumuzanire intebe musitanteri ngaha nawe agire ico atubwira kuko afise intahe nyinshi ashinga murakoze cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi nkuko bagiye bivuga byekeye iterambere kandi namwe murabizi mwana hagendeye igihe imisozi yose mwasanga ari inyovu 2020 ntasanze ari ahantu hari inyovu nyinshi hanyuma turavye amarosete ya commune hinjiye amaya menshi twasanga miliyoni 4 ku kwezi cyangwa rero uhemba umunsi nawe hinjira gabasitari iyo byagenze neza turaba 40 ku kwezi bivana ibihe byari byo bakugwiza na 10 bimwe tuvuga tu Burundi buzabuteye imbere bivana ibihe mu 2020 umaze kugwiza na 10 ni aho ni bitoyi no kuvuga make mumaze kugwiza 10 none wumva mu myaka itarenga 4 mumaze kugwiza 10 mu myaka 10 naho bizogenda gute kwa ibintu by'amarosete bidepanda yo na saison yariyo iyo hageze yimbura ry'ibiraya amarosete araduga iyo nk'ubu bigabanutse tusanga amarosete agabanutse mwana hone ni gake tuja munsi ya 200 nuvuga nti rero ico naciye nkora nkuko ndabiravye bati amarosete ava mu matagisi nuje gutagisa umuntu rero atashashoye nukuvuga yuko giro nk'amatagisi ugwiza umwimbu naciye mwati buya rero mbega commune nihe novuga amahigwe ifise kugira ngo itere imbere yaramatongo rero candagenda mbwira bene gihugu naca ngaho barabizi wanashima ari nawe naciye amande ku nka baziturukije kugira ndabahasha niko kugututsa ari bibi hanyuma maze kubona yuko ndababangamiye kugira baziturutse baca bahitamo gukotesha ati none ko tudaturutsa reka tuzikota hakotesha abari katuharime imvukira nashiramo n'akantu kamwe kugushamwo agafunguro nkababwira nti burya rero aya matongo twitoye ama cooperative we yabananiye ko muyarima nuko yuko nigwanyu igihe muyakoresha mugabo mutayakoresheje isi ni y'abarundi bose cyo tuyihereza ama cooperative bayarime abari uraya baca bantelefona mustari gutunyaga amatongo ntoya singenda banyage nzotwara abayarikuye nimba mufise uburyo yarime mutafise uburyo yareke abandi bayarime rero baciye baca ku kivyo yarime abose babonye urimye hegitara ronse miliyoni 100 ngaha atari bwabone n'ibihumbi 100 baciye ati bwahundi hari ikintu re baci bose baci bari mu no munsi nibaza yuko nizi nyuvo mura zisigaye mwavuze twahanye isango 15 zo kwezi k'umunani yuko ziba ziviriye zose nibaza yuko bari ngaha kandi n'abatari ngaha baraza kunyumva yuko iyo sango ari ntabanduka hanyuma cyo borora bateye ivyatsi ku mikoyo nkuko mwabibonye hanyuma borore mu nzu no munsi turavye muri mukike amata tungi kubujumba ni meshi cyane gose mazone yose amabido amaprobogisa amase hajana amati bujumbura bagurisha niko yuko rero turonka amase menshi ko inka ziri mu nzu tukaronka amata menshi ko inka ari nziza kera inka ya mukike yagugwa ibihumbi 2 3 5 iyo rero yabivyibushe ariko no munsi hari inka nka muri mukike bashobora kwigwisha miliyoni 7 numva yuko rero abene gihugu isaha ntibagihimirizwa ibintu vy'ukorora kijambere ntibagihimirizwa kurima kijambere kubera akosha umusi kava mu ngasiro barabonye kiva rero muri byo bihimiriza byose cyo no munsi novuga nti abene gihugu twibaniye neza nta wundi umusaya men mugaga bositane nagukurikiranye mbona ingene ukoresha abene gihugu ingene bakwiyumvamo kubera wabaye
ni bimwe navuga ngo umukomanda wabaye umukomanda mwiza barabona ko urugamba muriko rutera imbere umwasi mumutuza narega musitani we wizibiki jewe naje baharakunda kumbaza ko ivyo nize we wizibiki icyo kibazo hari n'ubundi yambaje ati mbere none we wize ivy'uburimyi jewe ivyo nize ibintu byo gukora imiduga murumva kico kintu no kuvuga yuko ni bimwe mbwira abantu nti ubwenge n'ubumenyi ntibisa iyo umaze kukanura ukigishure mu bisanzwe ukarisha ubwenge ku buryo ubwenge buca bukwereka ingene ushobora kubaho mu minsi heze nagiye kuraba hariho umwe mu gwaruka nagiye kuraba ni umu engineer electromechanician mugabo ncasanga ariko agira ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi icantangaje ncasanga uwize agronomy nawe engineer yagiye kwiga uburimyi kwa engineer electromechanician nikijya rero tuvuga tuti umunyeshuri ariko ariga narabe ubwenge bwiwe impano yiwe iyiri kuko hari impano ufise amashure akugurura kugira ubone iyo mpano yawe ngene woyikoresha kuko je narinzi yuko gira ngo wize ivy'uburimyi ari nico itubara rida kibajije na jewe hari habahora bambaza ngo bewe wize ibijanye n'ubutunzi wewe woba wize ivy'uburimyi eka je nize mbere bijanye n'amategeko rero hari igihe umuntu ashobora gukoresha impano abafise je kuko ndakumvirije namwe narinzi yuko uruburimyi sanzwe iki cekeye kurima novuga nti ni impano natanguye nkiri muto turima ivyibare muhira turima ubushaza hari muturaya hanyuma je naje nabifatana n'ubworozi wanashima nibaza yuko nigihe ntari bwa mustanteri abo twabanye nakoreye muri zone bikanka nari umwigisha ndabamanda ba PVD zitenda bari muyobozi ngiyanira nataye kwerekana yuko ibintu byo kwima imyonga amashamba hasabiye ari bisaka imbatura nije natawe kubimara nimba none yudukije sinzi mugabo bamboneye akarorera imyonga ngira ngo nashika za mugongo hirya kuri ya antene njanye y'abakozi kurima ibiraya rivyo bintu mu buzima novuga nti kurima n'ukorora nabo tubana barabizi nivyo bintu vya mbere nkora ndyohewe kandi ngororokewe nico gituma rero nje gutwara nico kintu nabanje gushira imbere kubera nico cyari maraso yiwanje nziza cyane kabisa nta kintu kinezereye nk'iyo umurongozi indongozi abantu atwara badashonje iyo abantu atwara bafise akanyamuneza nico kintu ca mbere gihimbara ngira ngo nkaha n'abandi barongozi b'intara b'amakomine b'imitumba niho baca baronkera akarorero naje nanke kubesha je mbonye umuntu ashonje nkabona ko ari umukene je numva je nza gutwara abakene kubera iki batotunga ingora rero kubera wa mutima wuko kare bazera mu maboko y'undi mugabo baguma babona kumenga jewe hari ivyo fise noba bakibagira yuko je genjejwe kubungabunga ivyabo rero uko wabasunika niko kuko rero twese twaguma tuza turahanurana dusunikana cyane cyane ngaha tukebura bize abantu bize nibumve yuko ahantu hagwiza umwimbo iyo tuyo tavuga ngo bigwiza umwimbo kesho umenga ntibavyumva reka mvuge mu gifaransa bumva secteur de production ni secteur de production kuko wowe kazobura umushoferi uri muri service twebwe rero twagiye kwiyenda duca tuja muri secteur de service ku mushoferi ku muboyi ku muyaya kuba mwarimu kuba muganga kuba urumva byose twebwe n'abakomisiyonere hari usiga avuga ko afise umwuga ngo kuri karangamuntu habajeje ngo umwuga asigaye kwandika ko ndi komisiyonere none ntari wavuze ngo ndumusumisiyonere bavuze ngo umwuga ukora ngo ndumusumisiyonere ivyo bintu rero ntibiteza imbere igihugu burya mu bintu byatumye tugira ingorane nuko kuntu abantu bose bashaka kuja mu ma service none mbega uwuha service w'amahera yakuye nico gituma uzobona mu bisagara ariho hantu hari imyidogo myinshi kuko mu bisagara bose bagiye muri service none aba baha service nabo bayakura he amahera ko nabo bari mu gisagara nyene nabo bagiye gutanga service bose uzosanga bazeye amaso ku kigega ca leta mbega none iyo leta nayo ico kigega yagikuye he nico gituma muzobona abanyagisagara baridoga cyane kuko novuga nti irizo hate
ico barondera bo bagiye mu maservice ntibamenya ko basize ubutunzi hari yabavuye ubu rero mugariyo ikinezereza aho nca hose mbona ibisagara biriko biraduga bijya rero bizotuma abankubo bateye imbere ngaha uzozubona bubatse igisagara ngaha imukike uzobona n'imvukira acavuga ati nagiye kwibakira iwacu ho nzosaze none nkujya mukukuruke deje kuvugana niwe yumvire iyo yiyumvira hakiri kare ati jewe burya azotaha harya nkubwiye yuko yari guca ubwenge kare ndibuka umwe Disibasi nawe nyene yaciye avuga ati nananiwe kugura imodoka nkiri umukozi wa leta ngiye kuyigura jaje ngo nkebure gito cyaje gucundi cumvireho murumva yuko umuntu atari ko ararondera ubuzima no munsi umuntu atari ko ararondera itunga uno munsi ntazahingira afise imyaka 60 ngo ariko ararondera itunga ngo uyu umusore mu 2040 uzofise nk'imyaka 50 we urumva cha wumva rero ufise imyaka 50 mu 2040 wumva uzomeze nk'ukomeza uno munsi uzoba uri umuntu udasa n'umuntu afise imyaka 50 no munsi nico rero turondera ugwaruka tubarondera igituba tuguma turi kumwe n'ugwaruka dushaka yuko bitegura uno munsi kugira bazakwiza imyaka 50 avuga ati jewe nta gukorera leta jewe ndagiye kwikorera ivyanje abantu gushika bazokumva ko kuja gukorera leta ari kuja gufasha igihugu tagiye guca ingero none ingorare za uno munsi ubugiye guca ingero mu gihugu c'abavukiro nta mucangero abaho umucangero rega no mu mercenaire mu gihugu c'abavukiro nta mucangera abaho ubu mukozi ugakorera igihugu kandi igihugu nta mpembo gifise coguha ugikorera kuko ubuziko na wewe wishoboye ibi byose ni ibintu dutegerezwa kuza duhinduka kuko nashimye muri wa mugambi mera nk'abandi icivugo cabo ngo hindura ingendo mera nk'abandi je ndakubwira nti mera nk'abandi bo mu bihugu bitunze kugira ubibe hindura ingendo twegere harageze ko duhindura ingendo niwo mugambi turiko tujako kugwaruka babe banyumva igitura twazanye payeje ntimuze murondera ikindi naragenda hose nkumva ugwaruka ingene gwidoga bose uti none wingoranize ngo ndumushomeri ijambo ryari ndumushomeri niho rero twicara hamwe turaraba tuti none ubushomeri nukuvuga iki ubushomeri nukubura ico ukora none aha muri Burundi twavuga ngo twabuze ico dukora murabona ko ugwaruka rero turiko turavuga ingene rero bova muri ubwo bushomeri bakaronka ico bakora hari ijambo rigira karira cyava ngo bisaba umutahe wumvise umutahe yawukuye mu maboko yiwe ingufu yaragize urugendo wo gufa Ingozi gushika imukike erega hajya ariko akoresha umutahe kuva Ingozi rero gushika imukike gasa umutahe ariko arakoresha nuwo mutahe wiwe nyine none raba yaragukoresheje umutahe urumva iyogeze nawe rero ugwaruka araza numva ngo bisaba umutahe none ga yemwe umutahe wo tuzowukura niho rero twavuga tuti turabe mu mikoro make y'igihugu dutangure tuzana umutahe mubisanzwe uyu mugambi wa payeje ubu hari hageze nibaza ko hari ugwaruka gwatagwe gusubiza musa ni nkukokoreranira we bari baguhaye miliyoni 10 ukaba umaze kuronka 20 urashobora kuvuga uti sawa rero reka ntange za zimwe 10 baho uwundi kuko je ndafise 10 zanje hanyuma uwo wundi nyene bikazogenda uko tukazosanga ko mu myaka 10 ugwaruka rwose mu Burundi atanumwe adafise icakora kareke guhamahera birashoboka kandi tabaze kubona ko bishoboka uvuga rero nk'ugwaruka rumaze kuronka ivyo ntuzeye Jesse ndayita imfashanya oya ni nk'umuntu akuzamura ni nzamuzo kugira ngo ukure nawe navuga umaze gukura uragera mu bigero umaze kuronka rero nawe washitse mu bigero ucuha kugira abaho uwundi nawe akure n'uwundi akure nivyo twipfuza kandi ndashima payeje kuko nibaza ko batakomine nimwe itarimwo ikomine zose bariyo kandi turabandanya mugabo n'ugwaruka ruzoramenya uti none ubu ko payeje dufise umutahe turiko turakoresha umutahe ntageze ko uyu mutahe natwe dusubiza muri payeje baha abandi gushikaho payeje izogira uruntu rw'ugwaruka atagwaruka rukirondera amahera muri payeje ahubwo hari uruntu runini nk'amahinguriro nka 50 yose ya payeje kugira ngo urundi gwaruka rukura rukure rushika ruronkaho rukurira nivyo twipfuza kandi
je ndavye ibihugu vyinshi aho vyaciye hari hano bamaze kubimbarira yuko ngo umuvuduko Burundi buriko bishoboka ko mu myaka 10 buzoba bwahindutse mugabo amashari acaba menshi haca abantu bishari batireka tubavuruge je tuma tuba tuti tubumbatira amahoro n'umutekano kugira abanyeshari babura aho bamenera nahandi ibinebwe biciye bibahaho bamenera kabaye ariko buciza je ndibuka nko mu 2015 mu kike hari hahungabanya umutekano biteye ubwoba ariko no munsi ubo wavuga ngo tuhaturire inzu yawe ishe n'ingufu wagize mpebe kurima n'ingufu nagize burya rero iyo muri gukora ibikorwa by'iterambere n'imitima mibi cihera nico ituma ari gukomeza umurego twese dutera imbere none rero muzitanteri no gusubira kugukeza kubona ikomine yawe uvuga uti Jesse ni idoga novuga abende gihugu bawe ntibidoga none urabona nabari basigaye inyuma waciye uronka umuntu kandi rero iyi komine ndababwira iterambere abanyamukike igituma iterambere rihari murumva nk'ubu yavuye ingozi aza guterera imbere gaha nujya ariko yubakira ijya miryango y'abatwa nawe nyene bambwe ko ari munyarumonye mugaya yaciye aza kwibera imukike no kuvuga hajyazanye umutahe ejo abanyamukike mwe murashobora gukwega abarundi bose bakaruhukira hajya kurujya musozi hajya nanje ndazi cyo mwansavye murabona nanje ndiko ndakirangura kuhashira koko ikigo ciza cakira ingenzi burya ndiko ndiyumvira ingere tuzocubaka kandi hajya tuzohubaka tugire ku buryo umuntu ari hejuru azobona Burundi kuko dutegeza kugira ikintu kija hejuru yabijya biti byose urumva azoca hejuru y'imitumba hanyuma cerera abona Burundi ushaka kubona Burundi rero azoca zimukike rero muzoca mumenya yuko iterambere ryaje mukike mwe mufise kazoza kanini cyane emwe abaje gusaba indaro baje bakiriko kuko gizobigisagara ikomine mukike je ndabizi ubiravye umuvuduke muriko ariko n'izindi ntara ziri ku muvuduko nuko ngira ngo bobo hari habakivuga ngo nzobeshwaho n'amaboko y'uwundi mugabo ubwo ndiko nigisha umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi abo twari kumwe ngira ngo mugiye mugatwaye umwidegemvyo bijanye n'umutunzi utega amashi uwundi muntu ngo ntibarankora mu ntoki ntuzoburaronka umwidegemvyo rondera umwidegemvyo twese tuze tuvuge tuti ubu rero jewe ndidegemvya mu bijanye n'ubutunzi murakoze